Papa arasanzwe ari umu artiste yarigisha ku biragi ibintu vyerekeye imyuga gucapa no gukora ibishusho. Hama natwe mu ishure kuvuga igihugu caciye mu magume nitwabandanya kwiga tuja muhira bwa dufashanye na papa gukora ivyo bishusho. Twaravyize hama twaje Bujumbura muri formation, hama tuve muri formation twaje amatera atandukanye no twaje twimva tuteka tuduga igitega vyo gukora ivyo wacu. Hama turafise abana twigisha benshi urabona abana bananiwe n'amashure y'intango baca babiheba. Turafise abana tuforma muhira duhubuzi tukabigisha kubikora, hama ivyo bakoze ukatubizana ngaha tukavyanda bakaronka y'isabone bakiteza imbere. Je majambo make ibintu birantunze cyane kuko ndamaze kuronka aho mba ndatunze umuryango abana ndabigisha, ndafise déplacement, ndafise amatongo yo kurimana kwe muri no mwuga. Bona nk'ibintu byose dukora turashira ko vyakorewe i Burundi. Turamaze gutumirwa muri EAC, turamaze kuja mu hanze tuja kurata bino bintu vy'iwacu. N'ubu nkuba dutumiye muri Bukavu ariko ngizobere Bukavu foire internationale izobere Bukavu, umva tugiye kurata ubwiza bw'igihugu cacu. Hama rero kandi twebwe twariyumviriye hari abantu b'abagore baza bajisha usanga bajisha bino biseke bakajisha ibi vyo gushira ku ntango bagasujisha aya masupla yose mubona ngaha. Hama rero barabona aho babishora baca baratwegera tugati none nta kuntu twokora tukagira association y'abajisha namwe bwe mukora ibishusho tukaja hamwe hama mukabitwandira hama mugiye no hanze mu vya EAC mugenda mubidutwariye ca tugira rishira hamwe y'abanyamyuga bakora ibishusho vy'abajishi n'abacapa tukaba dushobora tugiye nko mu masoko camahayanishwa tukaca tugenda dutwaye ibijishwa vy'aba mama n'abacapa kugira ngo dutezanye imbere twese dushoboye kwisununura. Uyu mukuru w'igihugu je ndamushimira cyane kuko je twarayivuganiye yarangendeye kuri stand y'iciro zirenga zitatu je turivuganira hani ikintu yampanuye kandi no kuri ico kintu caramfashije kuko yarampanuye ingene no teza imbere ibi bintu nkora mva bwenge wenye arambwira ingene no bigenza n'ingene no bigenza aho noca hose nukuri vyaramfashije gutera imbere hama ndanamukengurukira kandi twatumushimira kubona yadufashije mu kuturonderera amasoko hanze canke igihugu gitegura ihanishwa tugatumirwa tukaja kurata ubwiza bw'u Burundi natwe tukaronka ingasha gutunga imiryango yacu. Tugashimira cyane cyane umukuru w'igihugu ku ngingo yafashe yo gukaza umutekano kugira ngo Burundi bwe gwacu tubuteze imbere no muri yambono y'ibihumbi 2040 ko nukuri bizoba ibintu biteye imbere gose. Ndibaza ko dufise igaleri no hanze